Hey wagwan, what's poppin' BJ? Ndabara mukije cyane ndabifuriza amahoro n'imigisha mu miryango yanyu nkuko bitegezwa kumera. Let me say thanks to Papa Kat. Nyuma kuri ni step major kuri microphone. Ko skilla kagasore kishime kagasore kaizegeye. Nkuko mu beat atamubwe natwe gona tuduraga twazana makuru mashasha nababwiye mutwomera ngo kandi subscribe ejo kandi subscribe tugira na shi uzuko mu wa mbere uzuko murongo makuru mashasha uzuko mukora kuri step major. Narababwiye kugira uzuko mu wa mbere gira subscribe kwanza hamugira na partage muri family mu bagenzi kwa kundi hahandi. Nayo babwiye Jesse nzoko ndabazanira babandi nyese nzoko abandi muri quiz. Uno musi nabazaniye abaririmbyi this time around kumwe na group y'abasore babiri novuga yuko babikora neza cyane. Kuri wewe utarubazi byose ndazi turaza kubishikako ndazi ni jambere mubonye kuri step mate. Niyo mpamvu nishimye ko nkorana nabo kugira ngo dushobore kuyaga byinshi nabo basanzwe no baririmbyi akona kabanganda bibiye bakona hit after hit kandi ndazura yizi uri kuradukurikirana turaza kubishikako byose. Ikintu kimwe ndakubwira back na mimi mtafurahi sana. Umwe twarakoranye undi ntwari bwakorane ariko niryo jambere dukoranye nka group y'uwabo sishimye kubavugira byinshi ibindi baraza kubyivuga reka mbanze ndabayikaze muri step mate. Murahawe ikaze grand frère. Merci sana kabisa. Muko bien? Wana good vibes. Kabisa ku mutima no ku mubiri. Wana hose turuzuye. Lakini naona mapendeza nidi abambitse. Takupyagara. Happy savage. Triste wanyu. Ego niwe mutama wacu niwe twubaha. Kabisa. Mukoranye igihe kingana gute? Asikirekere tabishi. Gusa nyene karacari moye gusa nyene nikatoya nyene gusa karaza nyene. Kabisa imbere yuko dutangura ikiganiro cy'iwacu navuga yuko je ndumwe mu bantu navuga yuko akenshi mbere yuko ntangura ikiganiro canje namwebwe mbashaka yuko abantu bamenya abo turi kumwe muri no mwanya gusa cox utujanira sindabacanira harakanye kandi mu mbabari hashuhe banzurindi Kristi bampere ambira mu hashuhe bampere abapolo rero mubona harakanye nkuko mugenzi wanje je babivuze ewana GOA abapolo rero kandi twaturire bampere yatwikwegeye ko ikiganiro kirarenze bampere ewana so my people yo wagwan me people me selector people them call me GOA the extraordinary humble man ambassador of the event. Listen and Chris D Reka kabongere hasi Nahiwa abantu bako badukurikirana mu no mwanya babonye ko na je mwanturiye nahiye ibaza siniko tucikora mwana ukabisa ubundo kisimwe ndaga mu vibe tumezereza ubuto kabisa make kwa kundi bashobora kuvuga ati imbere yuko hari abantu mu gutangura gukora ibintu babanza kwitamo ya mobimba yanyu niyo presentation bikwiye aha tubaca twumva turuhutse koroshe chawi mwana mujya maya twatugumye haba harura harakate muga mu mwanya tumaze kubaturira cha twumva umuntu akujya avuga ati ari umuntu avuga ati mbere ko nkora akazi nshaka energy kabisa ari uvuga nka kujya wovuga ati mbere yuko nkora nshaka nyana kanatira je yarambeshe imbere yuko ntangura gukora ikiganiro mbanza kugisengera se kugisenga twerero ava y'amasengesho après amasengesho hakurikira presentation irimo ibintu bya yes nkuko nababwiye ndi kumwe na novuga yuko ni famille abantu bafata ko mu famille n'abantu bamfasha byinshi akona kabanganda bibiye araga style bigeze kuma nakabanga ndakababwiye tunyene ujo arakanu yampaye sinzopfa ndakibagira navuze ati bro il faut que la mitutumike abantu bamenye umuco ingene je nabo twahuye tuzinanye gute ariko ku bantu mutabazire muko muradukurikirana ni Chris D and GOA ni harakana muca murenza Chris D and GOA hari akantu tuvuga ati two voice one mission hatari na nusu and kwa two voice one mission wayo kanu karitoka wapi byaje gute akanu mwakimbe gute kwa akaboro kaje turi babiri twari babiri gusa hamaze kuachi hazi umwe ari uwo mu director Tokota niwe bitubwiye ati akantu mumva gute havuye turira nta kuntu twogira two voice one mission kandi yaryoshye karimo iyindi siguro yinyegeje indani turi babiri two voice one mission amajwi abiri mission imwe uwe amajwi atatu kuri mission zibiri
La famille nkuko rero mubabona wajama wamependeza sana, babwiye umustiliste wabo ni Hepsavich Mr. Kopiagala, hama umudirector wabo nawe ni Tokota, hama umuproducer wabo nawe ni benshi ni bose ni bose bivanye bose tuzobaca ko tubumvira muga hariyo mugari watanguye kweri nyakuba ninde wabakwibusubwa ninde ni Agilamo bakunda kuvuga ati more baze ingene rero nkuko bimeze mu kiganiro cy'iwacu hari abantu bifuza rero kumenya Chris D and GOA byagenze gute kugira bashobore gufonda groupe y'iwabo ari abantu babiri, kuko akenshi ama groupe turamenyeza Victoria's barashobora kuba ari 4-5 ko kimwe mwahisemo kuba muri babiri. Twebwe rero ni histoire ndende asha ndende tumvuze ndende ça veut dire que byashobora gutwara amasaha nk'abiri muko muravuga ingene mwa twe kwanza ari abantu nivyo babonye tugaragaye ubu twe umunsi wa mbere twavuga basi umuntu avuga ati natangwe kuririmba uyu munsi ari uwo munsi avuga ati natangwe gufata stilo nandika freestyle yiwanje sivyo jewe nyene niyandikiye twe ivyo byatanguye muri 2019 ukuvuga imyaka 6 turi 2026 ndarusha make ça fait imyaka asigaye mugabo indwi imwe gira 26 ge nimba hona bitoye twumva ni imyaka dufate basi indwi canke ni 6 sivyo dukora avant ko dukora je umunsi ndanditse umustari wanje wa mbere niwo munsi yanditse umustari we wa mbere nukuvuga itariki natanguriye ko kuririmba niyo tariki yatanguriye ko kuririmba ivyiwiwe vyiwanje twe avant ko tuba baririmbye twatanga kuba kwanza bavukanye ababyeyi bacu n'inshuti twarababanyi twarakuranye ububwa ibintu gose burya bwo mu bwana twabucanye mwakinanye amabiye gusa oya nibuka akenshi komborewa aje ngiri umwana nuvuga yuko akenshi bandiye biye narashwana mwe ni mwashwana hagati yanyu mupfuye biye twarigeze no kugwana n'imigere ari umunsi nibuka tugeze guhakwa kandi dukuze nenda mufyonza ahantu bamuri inkoni mu maformation y'abaskuti ngira afatwa n'agashavu kwe uyu cyo gihe yarafise inzigo y'abashefu kwanza bamukubise je nza namutwengera je kwera wana ibintu by'abaskuti nagira ninjire kubera uyo nyene ikintu kitari gwasigwaho kwera byaranse konjayo jibazo umuntu nageze amasore yo kwinjira ntagira amasone yo kuririmba twinjira indari kwanza ibyo rero bayatinye kwipresenta urumva imbere y'abantu gose mugabo kuja imbere y'abantu akaririmba ari ibintu bisanzwe byoroshe mugabo byarananiye kwinjira kuja ku stage guperform ngo agaku oya kwinjira uvuga ati wazi kushitse wasikuta ahubwo wipresent witwa nde mubahe wahora uje kubera iki binini aho harigera ari 2018 kubonye 19 hari kira miganda gutwengera ngo nubu ngano ugeti fishifisa nubu sinoca yo kwera bone cyace bimva musi yamye bikunigeza bikunda sabikunze cyane ari ngiye kubera uyu mugavuga ati ndamedita inkoni ndamedita acha shaka sima misiendi kasha ibyo bintu ni normal recha avuga après ivyo rero turabavukanye igihe kimwe mu gutangura kuririmba twatanguye kuri maturi 4 batatu bavukana nawe nanje jenyene mvuye inyuma y'uwundi muryango ahumba wo waje muri groupe y'wabo ni bari bwa twaririmbike umusista wiwe yarasoye indirimbo yitwa Sicilanti niko tumwita twebwe ariko bo bamwita Butterfly yari muri level yita like kabisa yitwa Mirire Makers okay abayizi barayizi yasoye beat yitwa ntundekure niwe dushitse muri n'ikintu cyo kuririmba kuntu barashaka tuhatangwa turirimba ama slow aba Westlife kabisa so I say twaricara hano mu kabarza ari nk'isaka gatoya iki turirimba ngene tuntu slow keboke ibiro igereye nidutangwa ivyo bintu ari umupeti yitwa Deis yarasaka kamera bw'uko ndabona kabisa turazana udufate
ntitwamedita gupostinga tubike avyumva umva baba filme kugira ngo mfuke munaweka twereka abantu tutangure ngo babonye ngo bazoca badushiramo imitahe tuja muri studio mani twaragira izo ndoto ewana tukavuga ati ibi bintu kwera bigiye uko ekangira nyene nyarutse nice ku mayange kabisa tavuga ati impeta aradufata nari bitotse ntibiryoshe ukuntu mani tukaziboroka basigira tuziboroke ntacongereza cyatari n'ubutuzi cadanje cyo kwikura nico gihe ewana hari hovyo rero ya mbere anafyo cyari cyongereza mwari bacacongereza mu boseje apana cyo mu apana yanditse mu kirundi mzee umva nkuko twovuga kwiyorohereza akacandika mu kirundi navyo kugira uze kugisoma byorosha mu gisubiremo amatuka tujako tukabiboroka giye kimwe tumbwira ati wana twandike amarapo basi acara twandikira uwo mujamanyene umudemu umusista wiwe niwe yabandikiye style zose yarazishoboka kandi nubarazizi gusubigirira amakaraoke acara twandikira wana ashiramo ibifaransa rero byongereza ubikubise ubu ni fresh twobandaye uyikubise iyo mikro umaze kumukoma mu bwonko ukubise iyo freestyle wewe ukayiha umuntu yavuga ati epe turantabire hari ukuntu twinjiranamwo kumenga ndagutwenza hano twapondekeye nawe twaramaramari twararondeye DAVI vite ico gihe bari bagisohora provider izintu nk'izo beat nk'izo kandi ico gihe twe twavuga ati bake abantu baragoye gushikira cyo kimwe nk'ubu kabe n'ukwezi bari mani na DAVI egaratwuza aratwibuka mugabo ugira umuronke umwanya uragoye bari kugwego oya vraiment baradutanguriye nibo ba grand frère dufise kandi DAVI ari mu bantu dushimira yaraduteyemo tuvuge yuko yashizemo support mu Rwanda arashiramo support novuga kuko kandi nini no muntu aguforce ati nuzogaruke kunda budafise mustari wiyandikiye wose uwo muntu akazi kabisa red ico gihe DAVI turamushikira turabimuririmbira we indirimbo ni nziza aratubwira uzaje ntakubesha nizantege umuntu agutera ati sindagucinga uvuko ayi yabonye ko wapi je naje ndavyumvisa ahaje nk'umuntu akabingirira navuga ati wesha turi kurabehe DAVI nyene navuga ati wana mushindiriye mu kazi aratwemerera no kudukoresha amatizi ajyayo mu nda kutwigisha udutekiniki nyene two muri rap akavuga ati umudiho witwuku utwara kuku wandike amanane agenda uku wewe tuvuga ico gihe tugitangura kwandika re umudema aradusarisha umusista wiwe aradusarisha yamestari rije nayibandikiye kandi umwanya umwe ndashima kuba yaradusarishije kubera ko nitwari kugira ingufu zo kwiyandikira mfuko amasiya murakatika nguvu bivuze mu bantu bacumva ko tudashoboye ico gihe twaramaramaye kweri turacitse ingufu avuga ati DAVI gana tusana no kuduha umwanya wo kutumviriza umuri je ndibasa ariko kwego ucumengo we ntabirenze tucogere tumumenga gusa rero DAVI caratura mu maso yambwiye ukunuku byagenze ukunuku umva wewe yabimubwiye ku ruhande mutari kumwe atavyo tuzi DAVI aracara turimwo ngaho rinye naho acavuga turazi uyu mukobwa yambwiye ibi nivyo aho rero natwe kadakaze apana ushima ari umuntu agofitiye neza aragukarira DAVI ko natamuzi nujyo wa Victorious DAVI vite navyo kabisa acarapo acanguti genda mwandike ivy'iwanyu fata stilo wandike ivy'iwanyu usome Bibiliya usenge hama inspiration kabisa nkiraho nyene ni byagenze gute kwanza kugira mubonane nawe twahujwe nawe n'umubanyi wiwe umugenzi wacu wa kera yitwa Theo yitwa Theo ni mwasabye ko niwe mwamurondeye ati bana dushaka ahubwo twari tubifise icyumviro we wacaba inzira yoroshe avuga ati ahubwo je ndobashikana kwa DAVI natuce tuvuga ati nukuri turamusaba ewana nawe yari dufashijemo tumushimire nawe nyene ahari ewa turavuga ati ni sawa reka tujenge amare DAVI mbandaniza aho nari nta kibazo DAVI acara tuvuza tugiye kwandika
uyu acandika muri trap ahubwo uyu niwe yanditse umustar ukaze kunsunga naho kasikia pale upitia na piga chuma kandi nuba arawukoresha gusa abantu ntabo bamenye nibatswe ari we yatanguriye arawukoresha kandi nta n'uwo babwira ko bacatangura oya cyangwa yanga kuririmba uririmba kuri stage bisanzwe nka kapera ibisanzwe kuryoherwa gusa ariko niyo ukoresha mu ndirimbo gusa yacu byo kabisa gusa yeco gihe yavuze yarakuze uruntu navuga ati none mandamaza oya si wewe bagufashije barara hamwe na sister we ati wewe bagufashije wowe wavuga ati nashobora gukora ikintu nyinshi uko ngira inzigo kabisa inzigo imana inzigo ari ibintu byitwa ati ngo ishari nyeranda inzigo iri positive ndavuga turazi kanje kwandika gusaba uze winjire muri groupe yacu yitwa RTN David iyo groupe RTN twayifata aha tuva kwa ahantu twasengera MTC ni yatangura na RTN nico gitwumva nibakwe twebwe dufite imistari 3 cyamvuga ati je naho ko bigenda kose naho njanye ndafite turi kumwe sishaka kumusiga inyuma ni Chris cyangwa ngo ntafo tugende umunyereke naho nkubitire freestyle numva tuba twinjiye yuko anizere ko kama kukushusha freestyle yakubisingira ebana era mujugu yarahabuye wewe numwozi niturira nyene kabeza ico gihe aravuga ati wana reka nkubite arayikubita bien yanamusanze muri kuri muri kurano yagiriye kuri arayikubita fresh twaturinjiye stage ya mbere ya kabiri ya gatatu umva aho hose experience yose twagize kuri stage ugutinyuka kose dufise ukugira confidence muri clip na clip twaye bwakore canke muri studio cyanyiki twabihawe no mu Jama brand wamenya uku gutinyuka kuri kamera mfise nabihawe nawe novuga gutinyuka public umuntu wese ambwiye ati nkubitira freestyle nabitinyutse kubera twaruriye stage zishikijana na ubu tuvugana mufise novuga kuri platform ya YouTube urubuga rwanyu rwa YouTube hari indirimbo imwe mugabo uvuze ko maze kurira stage jana ni muri zo stage jana niziye ndirimbo wa perform zari zazindi twa performing ama freestyle dufise ama freestyle y'umugwi yarahari ico gihe makujya tuvuga arahari twe dufise yandi yo kwitabira niho rero arahari yazananye okay tukiraho nyene impamvu nabarondeye ni kwera igisoro mwiruka kudukubita Alfred Omega arahari ni Chris D ni Chris and G Chris D and GOA sinajya uri mu cyongereza rena nizinguwa sana ni indirimbo novuga yuko ibikora neza cyane genda bakurikirane kuri YouTube channel yabo ni wandike Chris Hammer and Chris D Hammer and GOA cyandika arahari by Chris D and GOA indirimbo raza kuyibona nuko nyene n'amasanamu ni indirimbo navuga imeze neza cyane iyo ndirimbo yabo ya mbere basoranye clip byabajama bamenishtuwa kabisa ikibazo cya mbere cyane nifuza kubabaza kuri iyo ndirimbo y'wanyu iyo abantu benshi batangura ku maudio lakini mwe turabona yuko mwatanguye muri clip kubera iki gituma twe twatangurana na clip ni kubera kenshi yugize audio hari abantu benshi batakumenya iki isura mugabo kenshi yo usohoranye na video biratuma abantu benshi bakumenya bamenya ati GON wahe Chris D wahe kubera henshi bari batuzi ku zina rya RTN muga ni vyiza ko dutanguye Chris D GOA ko tangwana n'amasanamu bakamenya ati mbega abo bapeti bakora iki abo bapeti baje mu biki muga bamaze kumva ati na bapeti baririmba barimba gospel baje bafise audio nziza video nziza biranabatera intege zo kuja kwiraba kuri YouTube bigatuma iduza canke ikora k'abantu benshi ndetse n'abagwaye hari abantu benshi bakira kubera indirimbo nuko tutarumva intahe nyinshi kuri abo bantu kwa niho tugitangura muga twizere ko bientôt tuzovyumva kubona ko dukurikirana ko akenshi abantu mu gusora indirimbo ari gusanga igikorwa cyari kimaze iminsi kibitse ijya ndirimbo nimba atarakabana cyari kibitse nimba ari igikorwa cyari kibitse cyo cyari igikorwa kibitswe nk'igihe kingana gute ijya ndirimbo arahari ibitswe imyaka ikaba igiye gusohoka 2025 kumvo nyabaki
kumvo z'umwa kumvo akanza arahari ntiya twe no kuyikora ntwayikoze nka official umutima urabitaho twe arahari tanguye cha muri studio ya G-Flux urabyumva kuri instrumental y'abandi umva mwafashe instrumental y'abandi amajwi murakuramo muca mukubita instrumental kandi y'beat yasohotse tuvuga ati twere tuyikore nka freestyle duposte nkaga cover kuryoherwa urabyumva kandi dukoreshe arahari instrumental yariya Vugirana kimivu bon nibisanzwe ari skuta baba ucumva nujya mu dehara hari ko ari bimwe kabisa G-Flux mwari mwagerageje kuraba kandi n'amahera twari dufise mwari mwagerageje kuraba ingene indirimbo iri kiragenda bijanye n'ibyo mudiyo cyo tuvuga ati kandi n'amahera twari dufise yarajanye na cover gusa ntiyarajanye n'indirimbo ikwiye kwe G-Flux acavuga ati mwebwe ko muri ukunuku muri napite mugitangura ndabakorere support mane yadukoreye no kumayira G-Flux umuririmbyi nzi ariko gusora EP live EP kabisa ibya dukoreye novuga nawe nyene ari mu bantu batumye arahari igiri yindi nguvu kabisa yaravuze ati indirimbo iraryoshe tireye ko mukoza akaanya riha 200,000 gusa agira bakorere mastering niwendera fana tafutia connection kwa agira dede cyamvuga ati agira kandi murondere atukorere mastering cyana murondera akoze mastering mane twumva urubeat rurabishe kubera iki twakoresheje beat idafise quality kabisa atari ni iwacu kandi aca tubwira ati bashobora no kubatera copyright riha amahera kwiye ndabakorere instrumental nshasha iyo style nyene ndabakorera na mastering byose twisengesho bwa mbere twasaba Imana twambike casque twambike amayekutere rimwe twinjize studio rimwe rizima niyo sengesho twasenga imyaka yose twari tumaze ati rimwe gusa nzoje basi duhe iyo chance basi iyo ndirimbo nayo twumviriza twebwe babiri ariko muingi basi twinjire muri studio tumve basi ijya vibe biri mu indani vibe ya mbere twambise kwa G-Flux turi kumwe gamana umunsi ujya musuwara hari G-Flux mujya muri studio G-Flux mari muri kumwe twakoze iyo bore ya Scooter Baba we bwa mbere G-Flux mari muri twakoranye vibe ibisazi turyohewe kandi twakoze amasaha ane numva umenga ntushika ryari twese ntuye mubaze yarabahaye gahunda simwe mwabonye iyo gahunda irageze kabisa umva wajya mu kanura uvuga ati kiba cyose sinze gutwara agatsirongo kandi zose ndazumvirije ndafise ukuntu nkumburiye ukumviriza ya G-Flux nkumva no kumura kumviriza ya G iyo mwakoranye na mwari koranye ya G-Flux irahari yo beat yo bihari ari we yayikoze irahari mu telefone ndayifise imeze fresh imeze fresh na pig ibishe kubera basi beat idafise quality ariko production ya G-Flux ni sawa cyane kabisa hama agira umunsi wo gukora twakoze guhera mu gitondo gushika nka 10h gushika 16h usurumva ko habayemo umwanya wo gukora instrumental nawe ijya instrumental urumva kitoroshe irayikoze basi iri sahani nusu nawe nyekora amatara gumacika amasabi ya mugabo n'ikindi kintu nko kubona ko dukurikirana muri no mwanya bifuza kumenya ijya clip yabatwe nk'amafaranga ni bije ndende iyo tuwe kubera indirimbo novuga yuko ari jye mbere ukoze ikigwa nk'indirimbo ifise na clip birakugora binakuvura ugaga ni jya mbere hari utuntu twinshi tuwazingua nda mu clip unaanza waza migaro nini basi ntubu bimenyereye umva winjiye mu yindi monde y'ibindi bintu utamenyereye gusa ikintu cerekeye amahera cyangwa uburyo bw'ijya clip ni burebure ibyo ni banga ry'umu artiste cyangwa kode y'akazi gusa nyene amahera ni menshi mubyumve yaratuvunye umve ko yatuvunye kuko ntarahezwa kuri ushizeko n'ubu ntarahezwa kuri none ukabona baradufashe uzumenye byo badufungiye gusa ngo Chris D bari mu gasho uzumenye byo badufungiye tuzerinde kwiyumvira ibintu birebire oya bafungiye ya note ni bya bintu mugarika ndabende bafasha ahubwo ubwo wewe support iboneka hanyene none bigende gute
mugabo umve ko ari menshi ni menshi ariko atubona mugabo twizera ko Imana iyo nyene yatanguje igikorwa n'izogisozera bali ariko ekona ko dukurikirana novuga yuko nk'abakunzi ba Step Media batari bwaje kuyumviriza murashobora kuyiduca niyo yonyene ushaka let's go usema Alpha Omega arahari yo utegeka bikaba arahari kandi ubuzuri ivyapfuye arahari usema Alpha Omega arahari yo utegeka bikaba arahari kandi ubuzuri ivyapfuye arahari ninde bega jewe ndinde dumana w'Imana uvyemere canke ubikunde yarantora nije kugira mukodere mazi zinagiwe hano kwisigyama mare abanyavyaha baze kuri Yesu baruhure bizere mazi zinagiwe bature bave mu miza baje mu muco abarokore icete cabagiriza hagitabagure gicaniro kibagwanya gisangagure baze kuri we babone kuruhuka amatara yazim yongere kwaka usema Alpha Omega arahari yo utegeka bikaba arahari kandi ubuzuri ivyapfuye arahari sema Alpha Omega arahari yo utegeka bikaba arahari kandi ubuzuri ivyapfuye arahari G.O.A uhoraho niwe rutare nubatse ko uniwe gitandara vy'ukuri mugira ko umuvyo nkora byose ni wafashe kuboko ngo imigambi yiwe yose yishike ko ngo ivya mbere nyongo bimbere ubuhombe ngo ndabibira imbere sinkira bibira inyuma nirata Yesu Kristo kuba nkiri muzima nanje nakini nkora cari ku mushima ivyaha vyanje niyo biharuye ukundi amaraso yiwe yaminduye ubundi Ufise agakiza utobonera handi niyo sunizigira umwamina usema Alpha Omega arahari yo utegeka bikaba nakubali ebana ku bantu umaze kumva ico gikorwa nubwo iyo byashika bakagikubita ta beat gifise nasiya kama beat wajema kwa meandika bro mari mwanditse igikorwa ciza sana yo thanks sana kabisa nize ko atari jira bayi wa mbere ndabibabwiye ni benshi kweli kuko kimaze gukungwa n'umuvyeyi uravuga ati aho kweraho ni finale aho nyene akenshi ugiye nko muri studio ari giye kubita ikintu kuzubona nka producer yakigaye mukabona ko agikora atishimiye agira we byari bimeze gute bon sinovuga ngo nukwishima canke iki canke novuga ngo je nimba yari kabi ari producteur bakorana n'umuntu hari umuntu atazi kukwankira ikintu n'umuntu akubwiza ukuri hari ibintu byinshi tega twakuyemo biri mu ya G-Flox bitari mu ya Agira Agira avuga ati kuramwe ivyo bintu kandi je rero umuntu nkujya ndamwumvira sana kabisa avuga ati kuramwo abafise impamvu nanje ari ico ashaka kuvuga ati basiki nicova mukinda gikunda hari impamvu ndumva kirimwo ibintu byata biroroshe ko ari n'umuririmbyi nawe kandi wa gospel kandi n'umuraperi aramenya ati ikintu kiraryoshe cyane cyo toka gusa nyene wewe arabimenya cyane kubera Agira yavuze ati bivaye na vibe twarimo ko yavuze ati yararyohewe twari turyohewe twagikoze n'umwanya muto mwe ukubita record ugira pampa rimwe ukosoye ni rya kabiri gusa ukaboyejeje naona ni beat yari imeze fresh na content yahabaye kabisa kwa Jack kenshi y'umuntu ari rya mbere mbonye nk'indirimbo ari rya mbere asoye nk'indirimbo gerageza kuguraba nk'udukosa twaye turi indirimbo gerageje kuraba nta kosa ifise video piga ebana video ya quality nzuri mze niyo video yo ya mbere kala shokora ziye zikoresha aba general je ngibona nagira akoze general yani video yiwe ya mbere akoze nawe nye byo mu direct niyo video ya mbere akoze ari wenyene izinda bari mwa firma kabisa ni editing kabisa niyo video ya mbere akoze kwe amze ndabona ijya clip imwe abantu benshi hajya bose byari bimeze gute muri mwabe bon ngire ko ndanabashimira kweli bajya bose benshi bose kwanza bose turazinanye baratuzi bamwe bitwize ku mashuri amwe abandi twaragendanye abandi twarabaja mu konyene ugasanga kutaziregeranye babikoze nk'ivy'iwabo bagikoze bagikunze nta numwe yadusavye déplacement nta numwe yadusavye iki mugabo twari yaranjije mu two dufise turasangira uduhari twera azi clip inzara uburuhe kubita ko iratwara nk'umunsi wose umunsi gusa baratwara umunsi wose umva wowe wagenda twavuye je navuye muhira 6h20 nasite muhira minuit 45 ndibaza yazi tukira aho nyene
ndiko ndimvira ivyo byose mwakoze none wiyumvire clip ikoze umunsi umwe uharura uvuga ati kamera irarisa izosubizwe je mu gitondo nivyo twaharura ikibanza baguha amasaha utegeza gukoresha umwanya wihuta kabisa ajya ntubu harimo vibe man harimo stress nyinshi harimo imvune nyinshi ntege kuririmba ubonanye n'ikibanza aguma agira wewe rabusoke amasara gusa rero aho nyene ara nkubu igikorwa mwagikoze apare baba yahe umunsi umwe amawashika muhira director kubwira igikorwa ca Fudisi wewe ngo byatakaye yo gwashoki wewe cyukora cyo bwaturazi ngira sore audio sema tu nyene urumva ko ari ibintu bibabaje gusa Imana yarabikoze Imana yarabibaye mwo vre yarabikoze turashimira Imana cyane abantu benshi bako basohoye igikorwa hari inzira bakora cyangwa bakoresha mu kugira promotion igikorwa cyabo mwe ni inzira mukoresha kugira mushogira promotion novuga ko nta mahera twakoresheje mu kugirisha promotion nuwemeye kutugirira promotion ni support ya code kabisa gufashanya tu kabisa nta kintu kandi n'indirimbo nta promotion ya danje yakorewe atari uko abantu usanga bakoze aga challenge ugasanga umuntu akunze challenge irazungurutse uyu usanze TikTok kujya usanga indirimbo wayikunze ubwabo ariko nta nguvu zatari twashizemo no bambeshe kwe kabisa ni Imana yo nyene izika kumbisha mu gutwi ti utegerezwa tu bo sinzi ko ari ibintu bateranije canke ibyo bari ibyo nabonye DJ Feedback yarayivugiye aka video karahari kwe narakabonye nanje nakabonye muri Vinike nta na confuse ninde akakurungiye mugenzi wawe ko kiyakubani atakagwaye gako bon ntibyari bwabe ngombwa kija habona ico gihe okay byari bwabe ngombwa kija habona ariko nawe nyene ahari Imana imuhezagire ibintu ntari niteze wewe yari yambere ibintu ntari niteze kabisa nko naho dukurikirana ibifuza kumenya nk'ihangiro mwe mufise ushaka gushika ko bari hini vision cyambere vision yacu nuko abantu benshi bamenya Kristo biciye kuri twebwe kabisa iyo niyo vision ya mbere kandi twebwe dutanga ubutumwa utari munsi y'iminota ingahe ibiri itatu ubutumwa bunyarutse bushikira umuntu kabisa ari kure n'uri hafi kandi byihuse nk'abantu vuga yuko baba bagitangura nka bamwebwe akenshi mu gusora indirimbo hari igihe usanga ico gikorwa basohoye ikindi mu kugikurikiza usanga bibatwaye nk'imyaka 2 cyangwa umwaka mwe namwe twitege ryari gikorwa gishasha ikindi gikorwa kizoza yareka Chris D acishure ico umva gikorwa twagitegura ana nkobo turi muri December twari twifuza nko muri February ko dufashemwo bigende neza uko audio nitangura video tumaze kubona audio ivuyemo tumenya ati harageze kuko hari kirere hari kirere ubw'atantu harageze kuko n'abafana uravyumva aguma yandika ati we n'umutima wawe urakwagiriza n'umutima wawe urakwagiriza ukavuga ati harageze ko ndekura ariko mutibagira ko mukiri model ako kantu rero ako niko oyamwe muvuze muzodukubita ikindi muri February ariko ririshwe mugihe ritarishwe nta kundi turanza tuharindi ku bantu umuntu uvuga yuko abajama babahabuye kandi mwifuza igikorwa support irakenewe reka kabisa ikaze rero isara apane sanze ibakura mu madeni kabazana n'ikindi kuko turavye nka stock ukuntu yuzuye stock mu mutwe piko bitu ngo mu mutwe ibikorwa birahari byinshi byuzuye sema tu uburyo kandi n'abantu bavyumve nibaze rego muzikuravuna cox kuko mu mwanya muzikuravuna ure bijya twumva ku matwi ku radio ukumva umuntu ari muzikura ruhisha ngo muzikura ukabona ari karashininga muzikura ruhisha kujya ingo rero byinjiremo kabisa ngo clip ya NIWE 5 million kazama birashika munomboro vuga yuko ijya beat yanyu novuga yuko sindi ko ndashaka kuvuga ngo ndabatape sana ariko ijya beat yanyu gende meza neza ko ari hitwe harano narindi nza numva umujama yaririmbye ndatangara cyo beat bro no najua ngo apeti mwete sasa mbona andika muri koma mugaturana ama commentaire yabaye menshi papa commentaire afite 6 chama abana malike malike ni mu maduka ndi duka bro ni mwana commentaire hafi 6 umenga huko toshoboka sasa wafana aguma bababwira ngo mudukubita ikindi bumvise kama mko mudeni bafaye kitwa faye bakore maji bakore hito kubesha nuvuga yuko noterera umuntu
sishatse kwigira ngo nuko mfite experience nyinshi mu muziki kubera ejo canke hirya ejo ushobora kubatumira ku ma concert nimuzowe muri babandi ba performinga iminota nk'ibiri canke itatu oya twebwe twe turafise ukuntu dupanga sivyo kwera tandirimbo nyinshi dufise abantu bazi umuntu arapanga kwanza amakapera iki akaba kuryohera kwanza kubisanzwe utanamenyere akava hariyo n'iyindi umenye gusa utazikizosohoka urabitahura amamunyi mukacereza kuri irya bazi kwanza niko baririmbye bose bapanga si twebwe gusa niko bose bapanga yes rero nsuba ngo turirimba ngo 5 muga muri zofisi ndazikoresha neza umwanya kandi sinkoresha umwanya wo kurambira abantu nkoresha umwanya ukwiye bivanye n'uwo bampaye kabisa amani nagira nk'indirimo kenzi isaha zitatu evenema yacu kabisa n'ikindi kintu novuga yuko impamvu mwe novuga yuko bizoborohera sinzi mugabo binabafasha mugabo kadukoresha iyo mvugo ibinabafasha kuko abaririmbyi benshi ibazi gutamba nibona mu arahari mnapiga zatwaye uwo muhungu lakini yaguma vuni cyo gutamba kandi muranyibukije ko nigeze kuba ndi mu matimu yo gutamba nigeze kuba ndi mu matimu tubwire iyo nkuru ntari tubwire izo nkuru gusa umwaka wahe reka nanje mbe Cox umwaka wahe ubagira umuhozi umwaka wahe watamze ryari indirimbo yitwa gute ndavyibuka sema twari hagisohoka ya ndirimbo watonde imbere watonde inyuma imbere aragezoka ya ndirimbo sawa we niwe wo gukota niwe wo gukota zindira niwe wo gutanga amanota uravye uko yatamze muri challenge no muri clip clip kwanza yatamze neza kabisa clip rega kwera suye mu incuri cyane muga challenge zose tumaze gusohora warazibonye tanga amanota ubiravye yarabaye umudansero mu myaka iheze cyangwa atanguye vuba ambo reka tanga amanota rero gushaka udukwakwa bashaka gusanga narabaye umudansero boy wiki wamakasi akore nuko kari gakenewe ku impamvu mvuga yuko abantu benshi sinzi kubuka igihe dance cho album kiza man uri kuraraba urabona umenga ho bishobora genda rero ugiye nima rero ivyavuze byo mu ndoto ariko uwo rero bishobora reka kugomega kari kuri ibintu ngasubira mu mugeragira turara cho album cyane arahari oya arahari woyicana arahari rega yo yiwabira amazindwi yiga ndimo narinzi kera yitwa gute area gospel kera cyane yabuze nga wese wayitamba gute ijya ari yagisohoka ushaka ije kuzana Cox yobishobora ndabesha Cox yaratambye Cox jewe abatamuzi nzoshira video ziwe hanze Cox yagufatiye PR inbox jena nibaza yuko uzonshira basi muri clip nitambire basi kandi wacu wocuzana mu bintu by'ama micro muri clip hajya wacu usanga ndagati wavu profitira muri ko ndazu amaze merci sara kwanza kubwo kumikiganira ahubwo we merci kubwo kutumva mwebwe kweri kubera novuga yuko umwanya kwanza wanyuragoye kandi cyo kintu murakwiye kugikosora je nababwiye lundi jusqu'à dimanche ndafise umwanya mugamwe mwambwiye ati twe turumaya dimanche baje ubwishukuri gahunda imazindwi zibiri gusa naco nakubwire ko turetse ivyo woye ana nk'ubu turi mu vyama prog uko novyita mashura ama exam aheruka guhera cyo warabivuze kandi niho twe tugisohora arahari ndakubwira ati jiro mubwire ko bitokunda kuko no kitaho amashuri n'ivyakazi ndavuga ati ngebaze mpeze ivya mbere ivya kabiri birakurikira cyo ndayimubwira acavuga ati so muri bijya bihe vya proclamation cyangwa vy'ibindi bintu turashobora kugendayo nico gituma n'amasho ubuye uvuze ati hari igiteramo ama event twojane nibisanzwe je nanje je yarambwiye sivyo yarambwiye ati iwana turondera umwanya dukorana ko naje nashaka gukorana na Cox kweri kuva kera muca reka ko yinjiye mu korana agantu twakoranye gato uze koko abacishiriza ka video mbwa pana majwi zo gucisha makaya cyangwa kare bimara ko arabeshe ajya mwari mukitigana ubu araziye ubu yari kugwe nawene kugira umwanya wo uboneka lendi jusqu'à dimanche ntaboneka umwanya wose ariko sawa nta kibazo rejo dupange jere kwino caba rejo ndafise umwanya dupange gahunda merci beaucoup reka jera kubwira asikiro caba je uyo ari je nandi fisakazi urabizi nibyo mbashaka amahera ya studio kabisa sivyo jere nakubwira ati je mfise umwanya nkora
du lundi jusqu'à samedi umwanya mfise nibyo nubeshe ni dimanche kabisa dinze ni sacrifice kukazi byo bari mihari nayo mpamvu navuze ati fuke dukorane kwiki dimanche ni bien wana ko none musi duhuye twihuta dimanche ni bon kubera uzi impamvu ni umunsi mwiza nta bintu byo umunsi wo gusenga uva gusenga uca kuvugana nako babwa ni roboto shakushaku ni ndega sindabizi n'amazina muga muzoze murabinyigisha mwe baba danseur ngana je byari byakira mugabo ndakwigisha gufata microphone icyo sibyo mwigisha kabisa yes yari Chris D and GOA bamwe mu gwarukano vuga yuko mwagerageje kumviriza ingene historia yabo yatanguye naho bageze uno munsi kandi bifuza bafise vision bafise big dream ni Chris D ebana yigenda mu supporting bajama ebana kuri YouTube channel yabo nababwiye platform zose nuko ni Chris D and GOA Instagram TikTok Facebook YouTube n'izindi zigira zuguruke muri iyi minsi na Twitter hose ngira hose Spotify Apple Music zose mbwa zigira zuguruke n'inzuruguruke kabisa yari Chris D nkuko meje kubibabwira nicambere kwanza ndishimye kwanza gukorana nabo nimwe mu gwarukana nifuje kuzokorana nabo one day no musi byabaye kandi nabashimiye cyane kubwo kundongera akanya kuko novuga yuko ubu agakiza kandimo karuzuye ni full tank full energy nike kintu mwosaba nk'abantu bakora dukurikirana muri umwanya nka support canke nkine novuga yuko nk'icyumviro iki jewe ndavuga uko iwanje aravuga uko icambere amasengesho yanyu niyo support ya mbere umuntu aba akwiye kuronka amasengesho yanyu mugende mugire aka video kose musharinge kila kitu hama partage nyinshi commentaire amajeme subscribe hose mufyonde kaya kantu kengereka kukirengagiza kuri FB suivre ama Instagram ko nyene mu following kwe na TikTok kabisa je nivyo bon vyinshi yavuze uretse ko mwoja kuri YouTube mukarabara hari n'amasengesho menshi kuko turi mu gikorwa dutanguye turi mu bintu twinjiyemo tutatumenyereye tutatumenyereye ariko ubwo amasengesho yanyu n'amasengesho yacu ukijira muri Imana ivuga neza ati aho babicanye batatu bakoraniye nzoba ndi hagati nandi ndabashigikiye cyo gituma rero turabasavye mudushigikire cyane kuko turacari bashasha mudushigikiye byose birashoboka n'umukuru w'igihugu arakunda kubivuga ati twese hamwe byose birashoboka peace out waze ewana peace out kuroma twigira subscribe ko nawe utarayigira ebana bangutsa ugire subscribe ariko twongera tubasaba muri commentaire ufise impano andika twe duhari ku bwanyu no ku bwa benshi kugira ngo dushobore kwagura imbibe dushobore kukwagurira impano yawe so ikintu kimwe ndakubwira ciao sinakubwira back na mimi ariko akantu warukibagiye aka back na mimi mtafurahi sana